ruririmbo rwa Bikira Mariya twumvise muri iyi nkuru nziza ya Luka. Mariya agira ati, umutima wanje uraninahaza Imana, umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje. Muri aka kanyamuneza ko gushemeza Bikira Mariya yurizwe mu ijuru, Imana niyo dutangarira, kuko ariyo mu migabo n'imigambi yayo yatwitoreye ngo tube beranda kugira ngo uburazwa bwayo bushimagizwe. Mariya niwe Eva mushasha, kuko ubugamburuzi bwiwe bwadukishije ubugambarazi bwa Eva wa mbere. Mu guhimbaza uyu munsi mukuru w'irizwa mu ijuru rya Bikira Mariya kuri uyu musozi wa Mugera, turibuka ko ku itariki 15 z'ukwezi k'umunani umwaka w'1961 ariho abungere bacu bari kumwe n'abari barongora igihugu cacu bashikiriza Uburundi n'Abarundi umushaha utatowe wa Bikira Mariya. Muri ico kiringo Uburundi bwari bwimirije gushikira intahe yo kwikukira. Umugirwa wo gutura Imana igihugu, umuryango canke intara, umushaha utatowe wa Bikira Mariya n'umugirwa uranguka icese kandi umugirwa w'ukwemera, aho igihugu citura ku rukundo kivyeyi rwa Bikira Mariya, kikitura ku bukandizi bwiwe kugira ngo agikingire. Uburundi bwacu rero twaramuragije umuvyeyi wacu Bikira Mariya, turamutura indongozi zacu abakuru n'abato kugira ngo mu rukundo rwiwe rw'umuvyeyi ashishikara tuvugira ku mwana wiwe, aduhagarikire mu bitugora kandi yama twerekeza ku mwana wiwe dushobore kwama tumugamburukira. Abungere bacu bashikanye Burundi ku mushaha utatowe wa Bikira Mariya kwari gusaba amahoro. Ayo mahoro n'ubu tuguma tuyakeneye. Turazi ko yagiye arahungabana mu myaka yakurikiye ukoloniali y'ukwikukira, kuko tutashoboye kuyaremesha no kuyabungabunga. Dukoraniye ngaha muri iki kiringo turiko turitegurira amatora yo mu mwaka uza. Mu bisabisho dutura Imana duce kuba mugabekazi w'amahoro harimwo ugusabira amatora yimirije, twisabira twebwe nyene kuko ni twebwe tuyitaba, ni twebwe tuyatunganya kugira ngo ashobore kuzoranguka mu mahoro no mu mutekano. Ivyo bikadusaba twebwe Abarundi ko dukamburuka amabwirizwa y'Imana adutegereza kubahana, gusoneranira, akatubuza kubesha no kwiba. Imana yacu ni Imana y'amahoro, kandi abana bayo bose ibashakira y'amahoro. Umwitwarariko wo kuremesha amahoro n'umwitwarariko wa misi yose, kuko ata mahoro nta kiranguka nta utekanirwa, kandi noneho
ntitwashobora no gukoranira ngaha nk'ubu mubona twakubise umurambi wa mugera ukazima atawundi urwara uwundi, turi mu kanyamuneza no mu mahoro yuzuye. Ibi rero nibyo dushaka ko vyoduherekeza aho tugenda duhurira n'aho tugenda dukoranira, kugira ngo tugire umutima umwe. Ndabatumire rero mwese muri ngaha muri kino kibanza, mbere muri kino kiringo twimirije, murushirizeho kuremesha amahoro, mwirinde kandi mwiyamirize ivyo vyose bishobora kuyahungabanya aho vyoturuka hose. Mbere umwe wese muri twebwe yiyemeze kuba inkingi y'amahoro mu ngo, mu muryango, mu kibano, ku kazi, ahagendera n'ahurira n'abandi. Dufate ya ngendo ya Francisco Mweranda adusaba kuba abatumwa b'amahoro, kugira ngo ahari urwango tuhashire urukundo, ahari ikinyoma tuhashire ukuri, ahari ukwihebura tuhashire umwizero, ahari ugukekereza tuhashire ukwemera, ahari umwijima tuhashire umuco, ahari ukwijirwa tuhashire akanyamuneza.